c'est quand même. Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi short wave kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radiyo ijwi riyobora. Hano Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabasuhuza mwese kandi mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Amakuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Iki cyorezo ariko nticyabujije abanyamerika kujya gutora umukuru w'igihugu ku munsi w'ejo. Ubwo twabateguriraga aya makuru abanyamerika barenga miliyoni 100 bari bamaze gutora perezida uzayobora igihugu mu myaka 4 iri imbere. Turasubiza amaso inyuma turebe uko byari byifashe ejo ku munsi wa kabiri w'itora nyirizina, dore ko hari abari baramaze gutora ku ikubitiro bifashishije uburyo bashyiriweho buborohereza muri ibi bihe by'icyorezo cya virusi ya corona, harimo uburyo bw'iposita n'amasanduku y'itora yateganijwe ahantu hatandukanye. Abarundi benshi tuvugana abenshi baramaze gutora kubera utuzi usanga benshi bitaborohera gutora kuwa kabiri, benshi rero bagiye batora muri weekend bagenda bagatora, mugabo abantu benshi bitavye amatora baratoye imbere. Uwo ni Zena Ntiranyibagira, umunyamerikakazi ufite inkomoko mu Burundi ubu uba muri leta ya New York, akaba ari umunyamabanga ntayegayezwa mu ishyirahamwe ry'abarundi ba mu mujyi wa Buffalo. Ntimujye kure rero ya radiyo yanyu, iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zibanda ku matora muri Amerika turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya muto. Reka mbere yaho tubanze tubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloyize Bigirimana. Aloyize, waramutse neza? Urakoze Eugenie. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu guharura amajwi mu mareta yamaze kurangiza gutora ayo mu buseruko n'ahandi, mu gihe abanyamerika bashikirije aho bahagaze ku guhitamwo nimba umurepublikane Donald Trump agiye kwiyongera iyindi myaka 4 canke agiye guha White House uwo bariko barahiganwa umudemokrate Joe Biden. Amamiliyoni y'abanyamerika batoye ejo kuwa kabiri biyongereye ku barenga imiliyoni 100 batoye ubwa mbere mu ndwi ziheze. Muri aya matora abanyamerika baratoye kandi n'abashinga amateka, abategetsi bo mu rwego rw'amareta hamwe n'inzego zo mu makomine. Amaso y'abanyamerika ahanze amareta ya Florida na Carolina ya ruguru, amareta abiri yafashije Trump gutsinda mu 2016, aho uyu mwaka bisa nuko Trump na Biden bari mbirimbiri muri ayo mareta. Iyindi leta ihanzwe amaso ni Pennsylvania, aho amajwi ya nyuma ashobora kuzoboneka mu minsi iri imbere. Abasesenguzi muri politike bavuga ko aya mareta atatu ahambaye kuri Trump, aho ashobora kumuha manda ya kabiri canke akamugira umuperezida agira gatatu mu myaka irenga 40 atabashije gutwara manda ya kabiri. Umushikiranganji w'Ubwongereza ajejwe intwaro mu gihugu hagati yatangaje ejo ku munsi wa kabiri ko igihugu congereje urugero rwo kwiyubara ko hashobora kuba igitero c'iterabwoba. Inyuma y'ibitero by'iterabwoba byabaye mu bihugu by'Ubufaransa na Autriche. Ku bw'ico kigo c'iperereza c'Ubwongereza, iryo gabisha rikomeye cyane risigura ko igitero c'iterabwoba gifise amahirwe manini yo gushobora kuba. Umushikiranganji Priti Patel yavuze ko uru rugero rwo kwiyubara igitero c'iterabwoba rudugijwe inyuma yaho intagondwa ikoreye igitero ikoresheje imbugita mu gisagara ca Nice mu Bufaransa, hamwe n'abandi bantu 4 bishwe barashwe i Vienne muri Autriche ku munsi wa mbere n'umugabo yitwaje inkoho yamenyekanye ko ari intagondwa y'umuyisilamu. Yavuze ko abantu batogira ubwoba ariko bakagaba gusa. Yongeye ko abajejwe iperereza n'abapolisi bagiye kuboneka ku bwinshi mu bice bitandukanye by'igihugu mu ntumbero yo gukinga icoba.
Muri Afrika abakenyezi baharugwa mu majana mu gihugu ca Mali barihereje amabarabara ejo ku munsi wa kabiri biyamiriza amabi yo gufatwa ku nguvu akorerwa abagore hamwe n'abakobwa. Iyo myiyerekano igamije gukangurira abategetsi gufata ibihano bikomeye ku bakora ubwo bubisha. Mu ndwi iheze igipolisi muri Malawi carahagaritse umugabo w'imyaka 38 mu gisagara ca Chikwawa kiri mu bumanuko bw'igihugu inyuma yaho afatiye ku nguvu umwana w'umukobwa w'imyaka 11 ku ruhande rw'ibarabara. Igipolisi mu gisagara ca Blantyre giherutse kandi gufata umukozi wo kwivuriro kubera yasambanije umwana wa mushikiwe w'imyaka 14. Umuvugizi w'igipolisi ca Malawi Peter Kalaya yabwijwe rya Amerika ko ubwo bubisha butera bwiyongera. Intumwa ya ONU yifata kibanza muri Libya Stephanie William yavuze ejo kuwa kabiri ko abategetsi ba gisirikare b'impande zishamiranye muri Libya bumvikanye gushira mu ngiro amasezerano yo guhagarika imirwano bumvikanye mu kwezi guheze. Iri tangazo rije inyuma y'umubonano wahuje umugwi ugizwe n'abasirikare ku mpande zibiri baganira ku gushira mu ngiro ayo masezerano byatanguye kuwa mbere muri Libya ku nshuro ya mbere. Izo mpande zemeranije gushinga umugwi muto uzogenzura igikorwa cyo kuvana abasirikare b'izo mpande mu birindiro byabo hamwe no kugenzura ivanwa ry'abasirikare mvamakungu ku rubuga rw'intambara. Iyo komisiyo yemeranije guhurira mu gisagara ca Sirte mu kiringo ca vuba cyane. Iyi nama ikurikiye ifundikwa ry'amasezerano yo guhagarika intambara yasinywe n'impande ziri mu ntambara mu Suisse mu kwezi guheze. Aloise Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru. Inshuti banywanyi, iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miliyoni z'abanyamerika baraye bitabiriye itora rya perezida. Ubu igisigaye ni ugutegereza kumenya uzayobora igihugu muri iyi myaka ine iri imbere hagati y'umurepublikani perezida Donald Trump uri ku buyobozi n'umudemokrate Joe Biden. Muri aya makuru yacu rero turareba uko byari byifashe ku munsi w'ejo wa kabiri nyuma yaho abakandida bamariye gupfundika imirimo yabo yo kwiyamamaza. Ijwi ry'Amerika ryaganiriye n'abarundi n'abanyarwanda baba mu bice bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baba abatoye cyangwa se abakurikiraniye hafi amatora. Muri uyu mwanya reka tubaze mugenzi wacu Diane Ninahazwe ejo wagiye ku biro by'amatora ahantu hatandukanye atubwire muri make uko yabisanze. Diane, warayiturebeye uko umwuka wari wifashe mu ijoro mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington DC, byari bimeze gute? Ejo tumaze kuvugana nakubwira ko ndi Arlington muri leta ya Virginia, nahavuye nsubira gato muri Washington DC. Umwuka wari uhari, nta kinini cyari cyawuhindutsemo kuko abantu bari bakiri imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu ariyo White House, bakiriko baratanga ubutumwa bwabo butandukanye. Bari bagifise ivyapa bitandukanye byanditse ko yuko bashaka impinduka. Polisi yaraye ifashe rero umuntu umwe mu bari yerekanira ngaho imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu, ntibatomoye impamvu baba baramufashe n'impamvu baba baramuhagaritse mu bandi batari bake baba bariko bariyerekana. Aho onye Washington DC nahagumye mu masaha yegeye imbere cane gose, nko mu masaa 2 z'ijoro, saa 2:30 z'ijoro. Abantu rero bari bakiriko barakingira amazu yabo y'uburiro, amazu yabo y'ubudandaji, amazu yabo atandukanye, bashirako imbaho zitandukanye. Tubabajije bavuga yuko bariko barikingira, bavuga bati ntituzi biza gushika mu gihe tukirindiriye ibiza kuva mu matora, biza guhava nkumbure bitangazo. Noneho ahandi waciye mu zindi leta aho byari byifashe gute? Urumva aho babwira hari muri leta ya Washington DC, umugwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naraciye muri Virginia, ni leta yegereye Washington DC ku mugwa mukuru. Ho hasa nk'ahatekanye kuko biravye nta bantu babona bariko bafise ivyapa, nta bantu babona bari mu mugwi munini. Utuzu twitorero naciye ko era ngo mu masaha ku mugoroba nka saa 1 z'ijoro, saa 12 wabona n'ukuri nta n'abantu benshi bari bahari.
abo twavugana bavuyeyo bavuga bati benshi baratoye, benshi batoye hakiri kare, bakanakubwira yuko muri kahise ka Amerika by'ukuri benshi batoye hakiri kare gusumba uko bariko baratora ubu. Hari abavuga bati bari batinye nkumbure kino kiza ca COVID-19 gihangayikishije abantu, hariho abatinye kino cuka, ariko Eugenie no kubwira ko abantu batari bake bavuga bati ntituzi ikintu kiriko kiraba. Ejo mbaza hariho benshi bavuga bati bari ku ruhande b'abanyafrika bashaka ihinduka, ariko narashoboye guhura n'umuntu akomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndamubaza uko byifashe, ambwira ati byo merewe neza ariko nza kumererwa neza ari uko menye yuko Donald Trump yatsinze, ati n'ubwa mbere mbonye umuperezida ativanga mu bintu vya Afrika, uwo muperezida niwe dushaka kugumako. Hari ruhande y'uwo avuga ati Donald Trump niwe mwiza kuko ativanga mu bya Afrika, hari urundi ruhande ruvuga ruti ahubwo Afrika yaribagiwe na Amerika, ku buryo uko kwibagirwa na Amerika biriko biratera akajagari muri Afrika. Diane, uretse uwo munyekongo mwavuganye, ndibwira ko aho wanyuze hari n'abandi bantu mwahuye mukaganira, abo mwavuganye bakubwiraga ikindi kuri aya matora? Eugenie, navuganye n'umuntu akomoka muri Cameroon. Uyu rero jewe kubera urabona uko bimeze, abatari bake batinye gutwara imiduga yabo, batinye kugenda n'imiduga yabo bagafata imiduga itandukanye. Hariho bamwe mu babizi mu vy'itangazamakuru bagakubwira ati umenyesha amakuru mwiza n'umenyesha amakuru agihumeka, uwapfuye ntakiri umenyesha amakuru. Na ndi muri uwo muce w'abantu batinye, ndavuga nti ntegereza kuja mu mutekano imbere ko ntanga amakuru, bisigura ko nagiye gufata imodoka zitandukanye zitwa ko ziri mu mutekano, hakuvuga ko jewe jenyene ngenda ubwanje. Uwo rero yantwaye muri ivyo bitandukanye yari umuntu akomoka muri Cameroon. We twavuganye ku buryo burambuye, arambwira ati ndi ngaha haraheze imyaka n'imyaka, n'ubwa mbere mbonye ibintu nk'ibi muri Amerika. We yambariye ati turashaka ihinduka cyane cyane rifatiye ku butunzi, cyane cyane rifatiye ku kunagura Afrika, cyane cyane rifatiye ku gihagararo ca Amerika. Yahagaze cyane kuri ico kintu, avuga ati nukuri ibintu biri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta na hamwe turabibona, nta na hamwe byari bwabe mu matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turifuza yuko uwokorera mu ngata Donald Trump yoba ari uwasigiwe iragi na Barack Obama, yashoboye gushira Amerika ku rwego rwiza, niko yabivuze, sije ndiko ndabivuga. Hanyuma akaza hano ikibanza Afrika, yadondaguye ibitandukanye bivuga ko kubwiwe vyoza biha ikibanza Afrika. Yavuze nk'amaprograme atandukanye yashizeho na Barack Obama, kubwiwe yazaha ikibanza Afrika. Uno twavuganye. Hari rero n'uyundi akusanzwe ko mukanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afise urukoba rwera, we twahuriye ejo mu micungararo yahakorera ingoro y'umukuru w'igihugu. Yambariye ati nahora nicara nkariya nkafata agakawa, aho yanyereka mu micungararo y'ingoro y'umukuru w'igihugu, atari kuburaba siho nicaye, bahashize ibihome, sinko ndabona na kimwe. Iyi si Amerika yanje, si Amerika yanje, si igihugu canje, ibi ntavyo nemera. Nuko rero abo nibo novuga mu bo twavuganye bagize ico bambarira kubifatiye kuri ayo matora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Diane Nahazwe, ndagushimiye cyane. Urakoze Eugenie Mukankusi, ugira igitondo ciza n'abariko baratwumviriza. Yego nawe. Mu banyamerika bavuga uko babona aya matora, turahera mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia iri mu majyepfo y'igihugu, ikaba n'imwe muri za leta zihatanirwa cyane. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije Tim Harris Ishimwe uko yabonye itora ryari ryifashe ejo kwa kabiri. Muri rusange hano muri mujyi wa Atlanta harimo amatora yagenze neza, uretse wenda ahantu hagiye haba ibibazo nk'ibitungurana, ko hari nk'ahantu muri county ya Spalding bagize ikibazo cyatewe n'uko abakozi bashobora kuba bashyize information zitari zo mu mashini zagomba kwifashishwa mu matora, ikibloka noneho amatora agasa nk'aho atangira atinze. Ariko hari uburyo bwahise bukoreshwa mu buryo bwihuse, impapuro z'itora zahise zijyanwa mu tundi duce abantu bagomba gutoreramo, bityo bakaba arizo bifashishije batora. Ariko abatoye bagiye basa nk'aho bagiye bafite imyigire, bavuga ati ntabwo bizeye neza ko amajwi yabo azabarurwa. Ibyo kandi byanabaye mu yindi county yitwa Fulton, aho rwiyemezamirimo umwe wari wahawe akazi ko gutwara ibikoresho ku maposita cyangwa se ahantu batorera,
atabashije kugeza ibikoresho aho abantu bagomba gutorera. Ibi rero nabyo byatumye ahantu by'uzagera kuri 30 abantu batabasha gutorera igihe, ndetse bamwe bavuga ko bagiye basubira mu rugo bakagaruka ku masaha y'umugoroba. Naho se wowe ubwawe cyangwa se n'abantu muturanye mu gihe mwatoye mwabonye byifashe bite? Hari ituze risanzwe? Njyewe natoye hashize icyumweru ntoye, ariko aho nabashije kugera wenda wabonaga hari ituze. nk'abo nabashije kuvugana nabo wabonaga bavuga bati Donald Trump ashobora gutorwa, ariko habayeho ko impinduka zibaho nk'uko bisanzwe bigenda amatora. Joe Biden akaba ariwe ushobora kuza imbere muri ino state ya Georgia. Byaba ari uko urubyiruko rwabigizemo uruhare cyane, ndetse na komite z'abirabura ubundi mu by'ukuri zisanzwe zititabira amatora cyane. Muri uyu mwaka zikaba abirabura benshi bakaba baratoye. Uvuze kuri ayo mahirwe ashobora kuba ahabwa umukandida runaka cyangwa se undi, abantu se mwavuganye wasanze batoye mu by'ukuri bashingiye ku zihe ngingo mu zo abakandida batanze mu gihe biyamamaje? Abenshi ntabwo benda bagiye bambwira niba bagiye bakurikiza ibyo abakandida bagiye bavuga biyamaje, ariko ubona bagenda bareba icyo basanzwe bazi ku bakandida biyamaje, bakavuga ati wenda yewe nkunda ishyaka ry'abademokarate cyangwa se ry'abarepubulika kubera impamvu runaka. Nka Trump we bavuga ko akenshi ari umuperezida utaguma ku ijambo rye, ashobora kuvuga ibintu mu gitondo nimugoroba akazabihinduye, cyangwa se agahakana ko yanabivuze, bityo akabona ko ari umuntu udafata ibyemezo bihamye nk'umuperezida w'igihugu nk'Amerika. Tim Ishimwe, hari amakusanyabitekerezo n'amaperereza amaze iminsi akorwa hirya no hino mu gihugu yerekanwa no kuri za televiziyo agaragaza abantu bafite impungenge, bigaragara ko nta tuze bafite mu gihe biteze ibiva muri aya matora. Aho mu mujyi wa Atlanta icyo kibazo, izo mpungenge zirigaragaza? Hano muri Atlanta ntabwo navuga ko hari ikibazo nk'iki gihari, ariko mu yandi mastate nka za Texas n'ahandi numvise bafite impungenge cyane cyane ku mazu akorerwamo nk'ubucuruzi, aho bagiye basa nk'aho bakingira imbaho ku birahure kugira ngo bitamenyeka nk'uko byagiye bigaragara mu myigaragambyo yabaye mu minsi yashize. Hano muri Atlanta urabona hari umutuzo, byibuze nk'ahantu ntuye cyangwa se aho nabashije kugera ubonaga batuje cyane, ko ni na state yatoye cyane mu mbere y'igihe biga byitwa early vote, ku buryo ahantu amatora aberaga wabonaga nta bantu benshi bahari, bityo rero wabonaga hari ahantu rwose hatuje. Tim Harris Ishimwe na Etienne Karekezi barakoze. Twibutse ko Tim Harris Ishimwe ari umunyamakuru wamaze igihe yimenyereza ku ijwi rya Amerika mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2020. Kuri aya matora muri Amerika, mugenzi wacu Frederic Nkundikije nawe yavuganye na Komode Ndoriyobija uba muri leta ya Michigan, atangira avuga icyatumye we atora kare. Jewe narangije gutora, natoye kare kubera corona, kubera haba hari abantu benshi cyane, umurongo aba ari munini, bijya bavuga ngo ibintu bitandatu hagati y'abantu ntizoroshe gukurikiza. Twese turatinya kwanduza imiryango yacu, kwanduza abana bacu, turabitinya. Hanyuma ndatoye kare, ariko apwe haheze nk'iminsi 3-4 barantelefona bambwira yuko signature nasinye ku rupapuro rw'itora na signature kuri karangamuntu yanje ngo hariho utuntu tudahuye, ko donc iyo bulletin de vote izociba imfabusa. None mwaronse akanya ko gusubira gutora? Ego, bantelefona inshuro 2, hanyuma ndonse akanya narasubiyeyo ndabereka akarangamuntu yanje, baca baragenda barambwira ati voilà signature dufise ni ya tariki wasinye, hariho akantu tubona bidahuye neza. Baca barabimhindurira ubwo nyene, baca bamihindi bulletin de vote, byatwaye iminota nk'itatu-ine, birarangiye, bati nico twashaka nta kindi. Murashaka kutubwira ukuntu abanyagihugu ico barindiriye muri aya matora ku mpande zose, abarepublika n'abademokrate? Ku mpande zose abarepublike ni Michigan, ni igihe kimwe abarepublika barayitsinda, ikindi gihe abademokrate bakayitsinda. Ubu rero abarepublike bari nyuma ya Trump bikomeye cyane.
abademokrate nabo bati dukeneye ko ibintu bihinduka. Trump bafise ivyo batakunze kuri we, donc utsinze Michigan uba ufise amahirwe menshi yo kuba perezida w'igihugu ca Amerika. Nk'uko mu bivuze cyane amatora yo mu 2020 n'amatora adasanzwe muri leta z'ubumwe za Amerika, eka muravye n'ukuntu abantu batoye hakiri kare n'amatora abantu bavuga ko adasanzwe. Ku bwanyu ni kuki bavuga ko ari amatora adasanzwe amatora muri uyu mwaka? N'amatora adasanzwe kubera iyi myaka ine perezida Trump amaze ku butegetsi ntiyabaye imyaka yoroshe ku bantu bamwe bamwe, cyane cyane abantu b'inkewa, abantu baba mu bindi bihugu, cyane cyane abantu n'iki kiza ca corona cyatumye haba ukutumvikana hagati ya guverineri wa Michigan na perezida Trump. Ibintu bya racism yariyongereye gusumba. Hariho rero abantu bavuga bati Amerika si ituzi, hariho amajambo ava hejuru mu bategetsi tutari bwumve, ariko ubu ariko arakwiragizwa nk'aho umenga ni bisanzwe. Nibwo bwa mbere twari tubonye abasivile bambaye bafite ibikoho, bafite amajire antibare bagenda ku biro bakamera sawa guverineri. Nibwo bwa mbere twumvise ko hari mirise zifata ibikoho bagategura umugambi wo kunyuruza buramatari. Nibwo bwa mbere hariho abantu b'ibyo bintu rero bavuga bati none igisi y'Amerika tuzi, ati igisi y'Amerika yagwanye intambara y'isi yose, ishaka demokarasi, ishaka liberite, ishaka ati ibintu bigomba guhinduka. Michigan rero cyane cyane ivyo bintu bya rasisme by'amamirisi afite inkoho birakomeye gose, birakomeye. Ni mu maeta avuga yuko ivyo bintu bikomeye cyane. Uyu munsi nk'uko itariki 3 ukwezi kwa 11 niho amatora y'umukuru w'igihugu yabaye, kandi muri rusange mu bisanzwe umukuru w'igihugu yatowe, naho amajwi nka yose abatarashika aramenyekana kubera ibiharuro n'amajwi agenda harangwamo. Uyu mwaka siko bishobora kugenda. Abanyagihugu biteze iki kuri uyu munsi, ku munsi wa kabiri nko mw'ijoro? Turiteze uwo ari wese ashobora gutsinda. Ibiharuro amasondaje akorwa berekana ko Joe Biden umudemokrate ari imbere, ariko bivana n'uwakoze iyo sondaje. Hari izindi sondaje zerekana ko Trump ari imbere cyangwa begeranye cyane. Ikindi naco muri 2016 de sondaje zerekana yuko abademokrate baza gutsinda Michigan, ariko siko byagenze. C'est vrai que difference kabaye gatoya, ariko ku munota wa nyuma zarahindutse, abarepublicain Michigan barayitsinda. Donc n'ubu abademokrate barizeye kandi bafite ubwoba, n'abarepublicain barizeye kandi bafite ubwoba. Turindire uko biza kugenda. Ndagushimiye cyane rwose Commode Ndoriyobija ku kanya wate kugira ngo umugane n'iradiyo Ijwi ry'Amerika kuri aya matora adasanzwe muri leta z'ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2020. Murakoze cyane. Bakunzi ba radiyo Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Twerekeze noneho muri leta ya New York. Mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriye n'umurundikazi Zena Ntiranyibagira uba muri iyo leta, akaba ari umunyamabanga ntayegayizwa mu ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mujyi wa Buffalo. Ntiranyibagira yatangiye avuga uko yabonye ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu byagenze n'uko amatora yaragenze.
muri rusange amatora y'umukuru w'igihugu twebwe no muri Buffalo New York kampani yagenze neza mugabo twarabonye amadeba menshi yabaye hagati y'abakandida babiri umudemokrate Joe Biden na Donald Trump. Twebwe twarabikurikiranye cyane mugabo twaratangaye kubona ukuntu Amerika ubu niyo yigisha demokarasi ibindi bihugu mugabo turabonye yuko nabo nyene bibagora rimwe na rimwe ugasanga umukandida umwe ntashobora kureka uwundi ngo avuge asobanure neza imigambi ugasanga aho kuvuga kumara umwanya bavuga ibyo bazokora abanyagihugu ahubwo bariko baratakana aho hagera aho umuntu umenga wo mwaka mikro kubera ko adashobora kureka uwundi ngo avuge mugabo muri rusange vyagenze neza j'imagine ko ariyo droit d'expression umuntu avuga ivyo yifuza mugabo birasaba yuko na umuntu nawe areka uwundi agasobanura akavuga ivyo azokora abanyagihugu. Ego none uno munsi ko ari umunsi wa nyuma w'amatora ubona bayitabiriye ngaho muri Buffalo abarundi muvugana nabo boba bitabiriye uyu munsi wa nyuma w'amatora mwebwe namwe murayitabira? Ego cyane ahanye aho duherereye zedahemba imbere y'ahantu batorera imbere y'ishure na eglise abantu benshi niho batorera mugabo nabonye yuko uno munsi abantu batari benshi cyane ko haracari kare turi saa 5 mu gatondo mugabo abarundi benshi tuvugana abenshi baramaze gutora kubera yuko kubera utuzi usanga benshi bitaborohera gutora kuwa kabiri benshi rero bagiye batora muri weekend bagenda bagatora hanyuma icyo nababwira cyo nuko jewe nza gutora ku mugoroba kuko ndindira ko abantu bagabanuka cyane mugabo abantu benshi bitavye amatora bayatoye imbere mugabo kubera rero natwe Etat New York ni c'est un état démocratique mbese batora kare ni leta yamitsinzwe n'abademokrate kuva na kera usanga umenga abantu bavuga ati ingera ntagenda abademokrate barayitsinda mugabo aya matora yabaye speciale kubera yuko amasirkonstanse yabayemo ibi vya pandemique ya coronavirus hanyuma ibi bintu vya racisme aho abapolisi barasa abirabure situtwe n'iwacu ino vyarabaye cyane haba hafi iwacu muri Rochester cyangwa muri Buffalo ho abapolisi bisha abantu babirabure urumva ubunye abirabure bavyitabiriye gose hama rero abarundi nabo babasitwaye nabo nyene bitabiriye amatora. Mubona abanyagihugu b'abanyamerika canke abarundi muzi biyumva yuko ijwi ryabo riza kugira ico rimaze muri rusange mu matora y'uyu mwaka? Ego cyane icyo ni ikibazo cyiza dayere kuko jewe ndi umwigisha uno munsi mu gatondo muri classe yanje navuge n'abanyeshuri banje ndababwira nti uno munsi ntibagire ko ari umunsi wo kuja gutora abenshi bari enthusiaste baravuga bati ijwi ryacu ntiryofusa reka tugende gutora kuko amatora aje mu gihe kidasanzwe rero abantu benshi baravuga yuko kubera ibi vyabaye byerekanye ukuntu abirabura cyane cyane aba minorite usanga bari mu maposition mabi gose ugasanga ko iyi pandemic yerekanye ukuntu abantu bakize n'abantu bakenye bibakora ko cyane gose urumva aya matora rero abantu bagiye gutora bavuga ati ntegerezwa gutora kuko ifoko hari ikintu gihinduka mu buzima bwanje kese turavuga ngo ntaco bizohindura ngo haba Trump canke ngo Biden mugabo uravye cyane cyane ukuntu bitwaye nkuko kugwanya ikiza ca corona canke uravye ukuntu ekonomi yagenze urabona yuko ijwi ry'umuntu rizogira akamaro hari ikintu kizohinduka. Madame Zena urakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika turabashimiye. Urakoze ubusi mwiza cyane. Nshuti mwarimo duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru n'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ariko tunabararikira ibiganiro byacu bitaha na muri isanga muze gutanga ibitekerezo noneho turaba turi muri studio isaha ni yayindi turabategereje kandi tubashimiye ko mwahisemo gukurikira radio yanyu ijwi rya Amerika bakoze kandi bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abamfashije kubitegura no kubibagezaho n'ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi Fatuma Karara Arimasi niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeye mwese tubifuriza